umusazi yarakorotse nari mperutse kuresha umufiance twari tumaranye nagiye bantoye ndwara y'umutima tumaranye imisi ibiri bavuga ngo ngirana umuntu yoba yarafunze urumva ko nari umushikiriza amanza nari cari cyo umushikiriza amanza bavuga ati akorera mu cankuzo ati birashobora ko ari umuntu yoba yarafunze hanyuma akaba yaramuroze biranka ko mbandanya ca ndatangura gukorora mbona nciriye amaraso ca ndabona ko ufise ikibazo ca ndahagarika siporo nca nsubira muhira kuva ico gihe rero niho natanguye kumva ko mfise ikibazo cyo guhema ariko ndiko ndagenda bisanzwe nta ngorane numva ariko iyo hageze ahantu haduga canke ngize ngo nyaruke niho naca ntangura kumva nduha cane mu gikiriza naca ntangura gukorora uko imisi yagiye ibandanya niko ico kibazo cabandanije kiba kinini ndagerageza rero ntangura kuja kwivuza nagiye kwivuza ku muganga wa mbere barantuma ibipimo abantu nimaze kubitwara bambwira ko nkomeye mu mpera za 2015 niho nafata ingingo yuko no manuka i Bujumbura wa muganga nyene twavugana mu cankuzo ari wabimpanuye ngo nje kora mu cardiologue naragiye ndagenda nakigwa n'umudoktor yitwa Jolis Nzisabira arangirira echographie cardiaque ahejeje acambwira ati uragwaye umutima kandi cane byukuri amaze kumbwira iryo jambo narumvise ko none iyo ngwara birashobora ko muyivura ngaha mu gihugu iwacu mu Burundi acavuga ati ni byukuri wewe ikintu ukeneye kugira ngo ushobore gukira ukeneye ko bakugira operation chirurgie cardiaque ati mugabo ngaha iwacu ntavyo dushobora gukora ntavyo dushoboye bikorerwa mu bihugu byo hanze aho nyene muri kwa kabiri ngiye kumuraba niho haca haza nabonye umuntu yinjiye acambwira ngo rindira gato nakiruyu uwo muntu sinari ndamuzi ariko n'uyu nyene tuko turavugana no munsi yitwa Batoye Alex arinjira hanyuma baravugana bahejeje acambwira ati ahubwo wa wundi nyine ariko ndakubwira n'uyu kuko yari yambwiye ko bakorana na mezo yitwa Le Bon Samaritain cambwira ati n'uwo nyene ahubwo mukurikire ca ndasohoka atanu tugovu mfise gushobora kunyaruka ama ndashikira uwo muntu yitwa Alex sifura carahagaramwe baracagaruka ca turahana nimero de telefone hanyuma yama rapport medicale docteur yankorera hama ndayahereza uwo Alex nyine ari we wuyu tuba turavugana hama arambwira ati uzobandanya uzogaruka uzobaza ko bizoba bimeze ko yakiriwe rapport yawe hama aho ari mu kwezi kwa kabiri 2016 niho mu kwezi kwa kane natangura kuremba narasubiye ku kazi mu cankuzo nasubira kuremba ndafatwa n'inkorora mu ijoro rimwe ndakorora hafi yo gupfa ndaja ku bitaro mugabo maze kuja ku bitaro ntaco ari bumfashe ko nababwiye n'ikibazo mfise nce na telefone uwo muganga nyene yankurikiranye ndamubaza acavuga ati vyiza uwo manuka kaza kukagisha consultation niho maze kumanuka ni Bujumbura yaca ngenda narangira consultation hama acaranya hospitaliza canja muri hôpital militaire ndaba hospitalize mu kiringo c'indwi ziheze ubona ko hariho agahengwe ndataha amaze gutaha ndaguma ngaho mu kwezi kwa gatandatu muri uwo mwaka nyene niho nasubiye kuremba ndaremba by'ukuri
hafi yo gupfa, arangira koker aca avuga ko baca banjana muri hôpital militaire muri réanimation, ca ndagenda shikira muri réanimation. Aho hose ya procedure nari niteze yo gushobora kuja kuvugwa yari ikirindiriye ko ikunda, nkaguma mbaza mbega bizokunda ryari, bakambwira ati rindira. Niho rero nagera ahantu kuremba, aho vyarabandanije ndaja muri réanimation. Hariho ijoro ntazokwibagira, ni tariki 17 zishira tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2016. Iryo joro guhera ku murango niho bambwiye ko mfise ikibazo c'amaraso, mfise amaraso make bikeneye ko bontera ayandi maraso. Hama bamaze kumpima basanga mfise umugwi w'amaraso wa O negatif. Umuganga yarazanye resultat aca avuga ngo umudonneur universel. Nandi ivyo vy'aba donneur universel ntaco nari ndabizi, gusa nari kwigera nipimisha umugwi w'amaraso wanje, nta nivyo narinzi no gutanga amaraso ntari kwigera ntanga. Ca nabaza ati ivyo bisigurika, ati O negatif ati ni kuvuga ko wewe uha amaraso iyindi migwi yose y'amaraso. Sawa, bararondera amaraso mwijoro, baravuga ko gushika mwijoro barambwira ko amaraso bayabuze y'umugwi wa O negatif. Niho rero hatangura kuba umuntu yarangwaje, baca bamfotora, bararungika ifoto mu magroupe ya WhatsApp, baravuga ko barantangariza bavuga ko hari umuntu agwaye, barandika identification yiwanje, bararungika mu magroupe batabaza uwa bafise uwo mugwi w'amaraso ko yoza kumpa amaraso. Baca barabona ifoto, mugabo barabona izina abarizi by'ukuri, ifoto bayiravye babona atari wa wundi, kuko nari naronze naraheze. Hamubona uno munsi meze gutya no kugira neza kw'Imana, kuko iyo foto uyibonye yo muri ico gihe ukabona ni uno munsi ntiwahava wemera ko ari jewe. Ibiro ntavyo nari nibuka vy'ukuri, ariko ndibaza ko nari munsi y'ibiro 50. Yego, hanyuma ya foto irarungikwa. Niho rero haca haboneka abantu baza kwitanga, baza gutanga amaraso, baragenda barayatanga, ndetse haca havukiraho n'umugwi w'abantu bafise ayo maraso, baragira groupe ya WhatsApp. Uno munsi yahindutse ishirahamwe rizwi n'amategeko yitwa Association des donneurs universels de sang, ADUS umfunyapfunyo, kandi irafasha n'abantu benshi kuva ico gihe ciwanje gushika uno munsi. Nuko rero niho vyabandanije, ndatora agahengwe, se ama procedure yo kurondera impapuro n'ibindi vyose bikenewe, je ntavyo nari nshoboye. Uwabimfasha n'uyu nyene tuba turavugana, Batoye Alex. Niho yambwira ko bashize kuri programme yo kuja kwivuza Khartoum itariki ko tuzogenda itariki 13 z'ukwezi kw'icenda muri uwo mwaka nyene 2016. Niho rero ibikenewe byose Imana irabizi ukuri, n'Imana yabitekanije birakwira. Hanyuma ndurira indege, muravyibuka ko ari namwe bwe mwaraduherekeje, bantoye ingwara y'umutima. Bivanye nuko nahora numva bayivuga, naracitse intege by'ukuri, kuko ndibuka ko umuganga yaje kungira ecography cardiaque, ibipimo vy'umutima, amaze kumbwira ko ngwaye umutima kandi cane, yaransize muri iyo salle akoreramo ama examen, amubwiramo ecography cardiaque, by'ukuri amosozi yarakorotse. Ariko ni bimwe nyene navuga ati mugabo umutima ucuragaruka, ndibuka ko nizera Imana kandi Imana ishoboye vyose. Rero ubwanje nacitse intege,
naremeshejwe nuko nizera Imana. Mu muryango maze kubibabwira nabo nyine by'ukuri baracitse intege, mugabo kubera kwizera Imana ntitwavuze ko kabaye, twabonye twizeye Imana ko izobikora. Abavuga ngo ngirana umuntu yoba yarafunze, urumva ko nari umushikiriza amanza, nari cari cyo umushikiriza amanza, bavuga ati akorera mu cankuzo, ati birashobora ko ari umuntu yoba yarafunze hanyuma akaba yaramuroze. Barabivuga n'abashobora kubimbwira na cyane cyane mu bo twiganye, mugabo jewe ibyo nta kibanza nabiha kuko nari nzi neza yuko je ata muntu yandoze, ariko nari nizeye Imana. Iyo ngwara uko yaje Imana ikayirika ikanzako ko ariko Imana ishobora kuyinkiza. Muri ico gihe nyene nari mu bitaro, twagerageje kurondera amafaranga kugira ngo ashobore kuja kwivuza. Naragerageje gufata ideni, mugabo kubera nari maze ikintu kidashika umwaka ntanguye akazi, ndibuka ko twabarije muri BCB, mugabo bavuga bati umuntu atarakwiza umwaka ahemberwa ngaha muri iyi banki ntibikunda. Ico rero gica kiba inzitizi ituma iryo deni ntashobora kurironka, ariko ndafise umushikanje yari asanzwe angwaje amba hafi muri ivyo bihe, yaragurishije parcelle. Umunsi nja kuri indege, hariho inshuti baraje barantora aho nari sanzwe mba, barandeplasa gushika kuri aeroport, hama tururira indege. Ni by'ukuri n'ubwa mbere nari ngiye mu ndege kandi ca ndayijamwo ndwaye. Ubwoba ntibwabura kuko n'abakomeye buri indege baragira ubwoba, ari rya mbere. Mugabo rero hariho nyene sinzi ukuntu bimeze mu ndege, kumva ko hariho ikintu nyene kiriko kirakwega, ngira nuko nari ndwaye, ukumva umutima nyene umenga ni ikintu kiwukweze kirawukuyeyo. Aho vraiment nukuri gushikayo twashitseyo turemvye, navuga ko twashitseyo turemvye bivanye nayo muvuma yo mu ndege. Sinzi ko ari bishikira bose, mugabo nibaza ko vyadushikira kubera ico kibazo twari dufise c'ubugwayi, kuko mu kugaruka narumvise ko atangora. Tuje ku masoins intensifs, haheze isomene indwi ntiyaheze, barambwiye nje muri douche ninyukure ibintu bishoboka, barampa n'amasabune amwe ntari bwigere nkoresha. Ndagenda koga, bansubizayo ngo sininyukuye neza, sinzi igituma. Ndasubirayo ndoga, n'ubundi baragaruka baranyukura bonyene. Hanyuma mu gatondo baca muri serenge, abimbwira mu congereza ngo inywa. Ca ndasama, ca pompa mu kanwa, ca ndamira, ibintu birura cane. Vy'ukuri nta munota waheze ntarasinzira. Haheze imisi 2 niho nasubiye nikangura bahejeje, haba hari ikintu bagushize mu kanwa, ndasinzira neza, ndasubira ndagira akayabagu neza, ndafungura, ntangura tukagira ama marche nyene aho muri terrain yaho hantu bahita isoba, tukagira marche, tukazunguruka, nkumva nyine ko nasubiye gukomera, mfise akayabagu, nkafungura, ndasubira ndavyibuha, ndamera neza. Nagiye kumenya ko mfise ico kibazo mperutse kuresha. Nari mperutse kuresha umufiance twari tumaranye, nagiye bantoye iyo ngwara y'umutima tumaranye imisi 2. Umuntu yizera by'ukuri arizera, no muri ivyo bihe vyagiye bikurikira ntiyigeze yihebura canke ngo ampebe, twaragumanye. Ahubwo gusa nari mfise impungenge ko ashobora guca abivamwo abona ukuntu umeze, mugabo nawe nasanze by'ukuri ari umuntu yizera Imana no kundusha, arandusha kwizera.
kuko ibihe narimwo by'ukuri yohava yemera kugumana nanje uko nari meze. Narabonye muri ivyo bihe abo nabona kumenga n'abagenzi botezo guseruka ubwa mbere ngize ikibazo ataco bakoze batanaserutse. Narabonye abantu ntaziga ko bonyiyumvirako aribo baseruka bakamfasha. Ego ingene Imana igira neza. Haleluya.